Nshuti bagenzi muriko murankurikirana ndabahaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye n'aho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye nk'uko bisanzwe uno munsi nagira ngo tuganire ku bintu bijanye n'ubwoba. Burya ubwoba ni ikintu kibi cane gifise ingaruka mbi mu buzima bw'umuntu zitagira uko zingana. Reka ndabacire ku mayange nk'ingaruka mbi 20 zonyene zijanye ari ingaruka z'ubwoba 20. Iya mbere ni uko ibikorwa vyose ushobora kubihagarika. Iyo ufise ubwoba urashobora kudashobora gufata ingingo canke ugasanga hariho ingingo zimwe watinye bigaca bituma ushobora kwicira ibikorwa wokoze vyose. Iyo ufise ubwoba ushobora kuduza ico bita stress, umuntu akaguma yahangayitse, hama navyo bikaba bifise ingaruka mbi zindi zijanye n'amastress. Amastress nayo ni umuzi w'ingwara nyinshi uzosanga ingwara zidakira nk'ama hypertension, amakansere, amadiabete n'izindi ngwara. Izo zose zikaza kubera ubwoba umuntu aba yaragize ubwoba. Ikindi umuntu ashobora kugira kigira gatatu ni agahinda. Umuntu ashobora kugira agahinda kubera ubwoba. Ugasanga umuntu yamana agahinda ka misi yose ico bita anxiety mu rurimi rw'ikinyamazuru. Umuntu arashobora no kugira ingorane z'ingwara zo mu mutwe, aho usanga umuntu ashobora kugira ingwara bita depression, ugasanga umuntu ameze nk'uwahungabanye mu mutwe kubera ubwoba. Ubwoba kandi burashobora kuba bwo gushira ahantu wama wigunze wenyene, kwigunga ico bita isolement, ugasanga umuntu yama yanka kuja hamwe n'abandi kubera ubwoba akama ari ukwiwe kubera ubwoba. Ikindi kintu gishobora kuba ingaruka mbi y'ubwoba ni umuntu ntiyiyizigire wenyene, ico bita manque de confiance. Umuntu ntiyagire yiyizigira kuko aba afise ubwoba bw'uko abantu bashobora kumutwenga canke ibindi. Ubwoba kandi bushobora kukubuza gukora ikintu wakoze uno munsi ngo uzoba uragikora ejo, ikintu bita procrastination mu rurimi rw'ikinyamazuru. Umuntu akama yanka yuko niyabitangura ibintu aca ahava asanga bimunaniye canke abandi bantu bahava bamutwenga agaca aguma yigiza inyuma ibintu. Ubwoba burashobora gutuma urara udasinziriye canke ukarara wakangagurika, umuntu akarara mu bintu vyo kurota nabi kubera ubwoba. Ubwoba burashobora no kugutera ingorane z'ubuzima bwo mu mubiri, ivyo bita problème de santé physique, aho umuntu usanga yagize ingorane akagwara nka bimwe nababwira vya hypertension. Ivyo vyose bikava ku bwoba. Ubwoba burashobora gutuma umuntu agwara ingwara yo kuguma yanka ibintu vyose, ico bita comportement d'evitement, aho umuntu usanga ibintu vyose ashaka kuvyigizayo, afise ubwoba. Umuntu akamana ubwoba yo kwigizayo ikintu cose, ibintu vyose akabitinya, umuntu wese akagenda adafise ukwiyizigira muri we nyene, akamana ubwoba. Muri make ubwoba burashobora kukugabaniriza ubuzima bwo kubaho, ico bita la qualité de vie, ugasanga bwayigabanije, umuntu asigaye ashobora kuba abaho nabi kubera ubwoba. Ubwoba burashobora no kugutera ingorane cane cane mu bintu vyo gufungura, ugasanga umuntu arafise ibintu atinya kurya, ugasanga umuntu asigaye arya nabi cane kuko hari indya zimwe atinya kurya ngo yoca agwara izindi ndwara, canke akanagira n'ubwoba bwo kuzigura ngo kubera zizimvye. Ivyo vyose birashoboka, ugasanga umuntu kubera ubwoba ariye nabi, afise ingaruka mbi zo kurya nabi kubera ubwoba. Umuntu arashobora kugira ubwoba bwo gukundana n'abantu, ugasanga umuntu yama afise ubwoba, agashika naho agira n'ubwoba bw'uwo bubakanye. Benshi ugasanga barya bahukana biva ku bwoba, akaguma agira ubwoba ngo uwo babana azomwica, ugasanga afise ubwoba butagira aho bufatiye, n'urukundo rugashobora kwanka, n'abasore n'inkumi bagatinya, bakagira ubwoba ntihagire abashobora kuja kwubakana ngo bagifise ubwoba bw'urugo n'ibiki. Bakumva nyene ubwoba bukagumiza abantu muhira, bukababuza gutera intambwe mu buzima.
Ikindi kigira 14 c'ubwoba ni ukugabanya ibikorwa umusaruro w'ivyo akora. Umuntu ugasanga kubera gutinya ibikorwa, kugira ubwoba, agiye haba no kwiga, umuntu akiga akanka kwiga mastere ngo yoca azobura akazi. Umuntu yaba ariko arakora akanka gushiramwo utuntu dushasha ngo yohava donc kubera ubwoba uteranije n'ibintu vyose nababwira, ugasanga umuntu ntariko aratera imbere mu kazi kubera ubwoba. Hariho rero ubwoba busha aho umuntu ashobora gufata ingingo zitabereye kubera ubwoba, nacone kirimwo, aho umuntu ashobora gufata ingingo zitabereye kubera ubwoba, akagira ubwoba ku ngingo ziri irrationnel, donc décision irrationnelle, umuntu agafata ingingo ata na hamwe ifatiye atari ku bwoba, umuntu akagira ubwoba. Ngira ngo muhora mubibona nk'abantu banka kuja kurangura ngo hari ibihuha vy'intambara, umuntu akareka kuja kurangura ngo hari ibihuha vy'ibimeze uku n'uku n'uku, ngo bagira bakore ibiki, umuntu agaca agira ubwoba, akaba arahomvye. Ubwoba buratuma umuntu atakaza intumbero yari afise mu bikorwa kanaka. Umuntu ugasanga yabaye découragé mu gifaransa, ni ukuvuga ibintu yari yariyumviriye gukora akabihagarika kubera ubwoba. Ugasanga umuntu ntariko arateza imbere igikorwa ciwe kubera ubwoba. Ikindi ubwoba bushobora gutera nico bita perte de concentration, aho umuntu yumva yuko hari ikintu atoshobora, akakiburira umwanya nk'umuntu ariko ari wiga nka programmation nk'akarorero, uri umuntu ufise ubwoba ntushobora kwiga programmation kubera urabona ibintu biterateranije, ukabibona umengo biragoye cane, mugabo kubera ubwoba ugaca usanga umuntu arabihagaritse, ntagira concentration mu mutwe, kandi iyo yiconcentra yari kubishobora. Niba wigishamo ubwenge bwose ukavyiyumvira ivyo bintu ukavyiyumvirako, ugasanga ni ibintu bishoboka gukorwa. N'ikintu kiba kikwereka yuko unabishobora nuko hariho n'abandi baba barabishoboye. Ntuzogire ubwoba rero mu gihe ubona hariyo abandi bantu baba bashitseko kuvyo wari wifuza gushikako. Ubwoba burashobora gutuma umuntu ata kintu gishasha azana mu kazi canke mu buzima bwiwe bwa misi yose. Bugira impact sur la créativité, aho usanga umuntu mu kugira ngo azane ikintu gishasha mu kazi kiwe canke mu bikorwa akora, ugasanga arabitinye, ntashobora kugira ubwoba, ntashobora kuba mbere kwiyumvira ikintu gishasha ngo akizane, kuko aratinya ko abantu bamutwenga, aratinya ko ari ubujuju azanye, ariko yazana creativité umuntu akaba yatsinze ubwoba. Rero gutsinda ubwoba ni ikintu ciza cane kuko gishobora guteza imbere umuntu mu kazi. Umuntu rero arashobora guhomba amahirwe menshi kubera ubwoba, perte de manque des opportunités importantes, ugasanga umuntu ntashobora kuba habaye nka perte d'offre y'akazi, agatinya gushiramo dossier ngo je ntabwo nshiramo kubera biki wokwiha, umuntu akagira agahomba amahirwe kubera ubwoba. Ikindi naco hari aho usanga umuntu bwamushize muri pensée négative, ivyiyumviro bipfuye bibi, bigatuma umuntu adashobora gutera imbere. Ivyo vyose ni ibiterwa n'ubwoba. Rero ni gute rero umuntu yoshobora kurwanya ubwoba? Ubwa mbere ni uko womenya ko ufise ubwoba, ico bita reconnaître la peur, ukamenya yuko umaze kumenya yuko ufise ubwoba, ni stratégie ya mbere ko ushobora kuburwanya. Ushobora kuburwanya ari uko wavyemeye. Ikigira kabiri ni ukwemera ubwoba ukabwafronta, ukabwinjiramwo, ufite la peur, ugatsinda ubwoba kugira ngo ugende ubutsinda buke buke, ugashobora kuba ugashobora kubutsinda, donc wamaze kubwinjiramwo wamenya ko ubufise d'abord, hama ukabwinjiramwo ukamenya uti ntaco ndi mu bwoba, mugabo ukabugwanya buke buke, hama ukabutahura, ukabanza ukamenya igituma wagize ubwoba, ugashobora kumenya uti comprendre la peur, ukamenya igituma, ugashobora kumenya igituma wari wagize ubwoba, hama ugashobora kuba wobutsinda. Ikindi gishobora gutuma utsinda ubwoba, urashobora kugira ivyo bita guhumeka, ugahumeka cane, ukagira ivyo biratuma ubwoba bushira. Ikindi gishobora gutuma uhera ubwoba ni ibintu bita visualisation, ugashobora kuba wokwiyumvira
ukiyumvira ukiha amasene mu mutwe eske ibi bintu nabikoze uku n'uku 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 ubu sinoshobora kubitora ugasanga watsinze ubwoba mu vyiyumviro ukazana mu mutwe ivyiyumviro vyiza ukiyumvira yuko ivyo bintu washobora kubivamwo vy'ubwoba ukiha isura yawe wenyene wamaze gutera imbere nimba ushaka gutera imbere ukabishira mu mutwe nyene ukavyishiramwo. Hama ikindi naco ni ikintu bita mu gifaransa pratiquer la pleine conscience ugashobora kuba kureka kugira amakenga cane, kugabanya amakenga ntushiremwo amakenga menshi mu bintu uriko urakora kuko utanguye gushiramwo ibintu vy'amakenga ushobora kuba wowe nyene wotuma ubwoba bubandanya. Ikindi gishobora kugutuma urwanya ubwoba ni kugira siporo ya misi yose ukama ugira siporo n'ibiburiburi iminota 30 ku munsi. Hama ikindi naco ni ukuraba ingene ugwiza abagenzi bashobora kugufasha mu gihe ugize ingorane haba mu bagenzi bawe, haba mu miryango, haba no mu kazi ka misi yose ukagenda ugira abagenzi bashobora kugufasha mu gihe ugize ingorane. Hama urashobora no kwandika ahantu ubwoba wagize ukagenda uravyandika ahantu urashobora gutuma ubimenyera ukabona uti na ca gihe hari ibintu vyantera ubwoba none nabirenganye. Ikindi gishobora kugutuma urwanya ubwoba ni ukwiha intumbero yo mu buzima ukagira ibintu bishoboka. Nimba ushaka kuba wiga nk'ibintu vya development canke ushaka nko kubaka inzu ukiha objectif ubona ati iki kintu kirashoboka. Iyo rero wihaye objectif ukavuga uti uno munsi ngomba kugura nk'imoto nk'akarorero ukavuga uti reka ntangure kuziganya amahera naya wari watinye kugura imoto ukabona urayiguze mu nyuma urashobora kuvuga uti reka ngure imodoka nayo bikagenda kwa kundi ntubukigira ubwoba bwo kugura ikintu canke gukora ikintu ko nababwiye ko ubwoba buri mu bintu vyinshi bigize ubuzima bw'umuntu. Okay. Ikindi naco gishobora gutuma ubwoba buhera ni ukuvuga ngo iyo hagize akantu kamwe ushobora kuba wogira mu buzima intambwe ni ukuryohererwa nayo ukaryoherwa yuko washoboye iyi ntambwe yo mu buzima washoboye kuyirengana ugaserebura ico bita petite succès nimba waguze nk'agakinga ukumva ati ndaryohewe kuba naguze agakinga wari waragapangiye ivyo birashobora gutuma ubwoba buhebera no mu bindi wagiye urimvira nimba harya ahantu wahora utinya kugenda saa moya z'ijoro ukagenda saa moya ukabona uraharenganye ubwo ndakomeye bwa bundi sinkigira ubwoba ukabona uragiye biragenze neza. Urashobora rero kugira ukiga ibintu bimwe mu Burundi ntibikaze cane ibintu bita meditation n'amayoga n'ibintu bita biratuma ngo urwanye ubwoba n'ama exercice physique amwe amasiporo amwe ajanye n'ibintu vy'ama-esprit ariko mu Burundi ntabihari ivyo simpava ndakubwira ngo ndakibandanya reka ndabisubirize no gusenga mu Burundi bosenga nabo mva ikirundi iyo usenga ubwoba burahera ivyo bintu nivyo novuga ngo woca ubisubiriza no gusenga. Ikindi naco ni ukurondera amakuru hari igihe rero umuntu agira kubihuha atigera yumviriza amakuru bigatuma umuntu agira ubwoba bw'ubusa ugasanga amakuru afise adakwiye canke afise ibihuha bigatuma umuntu adashobora gutera imbere kubera ibihuha. Ikindi naco ni ukwiyitaho ni ukuvuga ukamenya umwanya wo kuryama ukiyibuka umwanya wo gufungura ku gihe ukamenya ivyo wama witaho ku munsi nimba ari ivyo ufata imiti ukwiyitaho ukamenya imiti ufata amasaha ku yayandi n'ibindi ubwoba burahera. Hama ikindi naco ni ukugerageza ukuja ahabona ukagira ugatangura kuja ahabona hari abantu benshi batinya kubivugira ku ma réseaux sociaux nkuko ndiko ndabikora nibaza ko ari ubwa mbere bishobora kukugora kugira ngo utsinde ubwoba nuko uba uri ahantu habona ugatangura kwimenyereza kuvugana n'abantu. Okay. Ivyo vyose birashobora kugufasha kugira ngo utsinde ubwoba. Hama bikunaniye ivyo vyose ushobora kurondera umuganga akagufasha akaguha imiti yo kurwanya ubwoba canke akakubwira ibintu wokoresha ama strategie ushobora gukoresha ukagwanya ubwoba. Ikindi naco ni ukudevelopa competence d'adaptation ukamenya ingene urwanya ama stress no kugira ibintu
mu mutwe bigufasha kugira ngo utsinde ubwoba, ukagira akamenyero. Hama ugatangura kugira ibintu mu mutwe, ukishiraho ibintu bivuga positif. Ukagira ico bita pratiquer la gratitude. Ukanashobora no gufasha abantu bishobotse mu mutwe ukamana ibintu positif muri wewe, ama pensée négative ukayikuramwo, hama ukaca wishiramwo novuga icanyuma ni ukwishiramwo intuze gukura. Ibintu bikubuza gukura muri profession canke mu bintu ugenda wiga, ibintu vyinshi bigatuma vyogutuma udatera imbere ukavyikuramwo, ukaza kwiyumvira ibintu bishobora kuguteza imbere. Biguteza imbere ukaja mu bandi, mu baprofessionnel mushobora gukora mukora bimwe, mukagira ama relation nkuko nababwira, hama ukiga ukarondera amakuru, ukagira iki, vyose biratuma ushobora gutsinda ubwoba ukabaho neza. Nshuti bagenzi twabanye muri kino kiganiro, nkaba ndabakengurukiye, ndabasaba yuko mwofyonda kuri subscribe, hama mukanasharinga abantu benshi bakumva utu tuntu ndatwibigishije. Mwumvise ari utw'ubwenge mumbwire n'iyindi sujet twoshobora kuganirako. Naho ubutaha, mwari kumwe na Jerome Kazabukeye nk'uko bisanzwe, ndabakunda, mugire umugisha.